Tukiri mu Rwanda, RIB urwego rw'ubugenzacyaha yataye muri yombi abacuruzi 9 barimo uwitwa Nkubiri Alfred, bakurikiranweho icyaha cyo kunyereza ifumbire ifite agaciro k'amafaranga y'u Rwanda miliyari 9. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Nkubiri Alfred ni umwe mu bacuruzi bakomeye mu Rwanda, ni rwiyemezamirimo usanzwe agemurira igihugu inyongeramusaruro zikoreshwa mu buhinzi. We na bagenzi b'8 bakurikiranyweho icyaha cyo kunyereza ifumbire yifashishwa mu buhinzi ifite agaciro ka miliyari 9. Urwego rw'ubugenzacyaha butangaza ko uwa mbere yafashwe guhera tariki ya 2 z'ukwezi kwa 7 n'abandi bagenda bakurikiraho. Mu kiganiro cyihariye umuvugizi w'uru rwego Bwana Bahorera Dominique yahaye Ijwi ry'Amerika yasobanuye imvano y'ibi byaha barega abacuruzi. Ibyo rero n'umushinga wayo mu 2010 abacuruzi batandukanye bahabwa amafumbire yo kugira ngo bashyire abaturage, ariko aho abaturage bagiramo uruhare na leta ikagiramo urundi. Kuko rero leta yihisemo kuzajya ikorana na ba rwiyemezamirimo, yabahaye ayo mafumbire buri wese bitewe n'ubushobozi afite kugira ngo ayashyikirize abaturage. Bamwe muri abo bacuruzi rero ntabwo bayagejeje yuko bikwiye, abandi banagejeje ariko ko bari bafite n'inshingano yo kwakira amafaranga y'uruhare rw'abaturage yagombaga gutangwa agera kuri 40%, harimo abatarayashyikirije leta uko bikwiye, ku buryo uyu munsi twabaraga ko abo bantu bayishyurwaga miliyari 9 yagombaga kugaruka muri leta ataragarutse. Ni icyaha bivuga ko byakozwe hagati y'umwaka wa 2009 na 2013, ariko Minisiteri y'Ubuhinzi ibanza kuba ari yikurikirana aba bagabo ibasaba kugarura mu isanduku ya leta amafaranga babaga bakoresheje mu ifumbire, kugeza ubwo iyi minisiteri naniriwe. Umuvugizi w'ubugenzacyaha asobanura ko Minagri yananiwe kugaruza ayo mafaranga yitabaza RIB. Abacuruzi bandi 8 baregwa ni Nsengiyumva Evariste, Uzabakiriho Elias, Nsengiyumva Moni, Nibishaka Tadeyo, Rugeri Nyangerora, Uwagiriwabo Faustin, Rukumba Evariste, Nitegere Dieudonné. Urwego rw'ubugenzacyaha rugasobanura ko dosiye zabo zamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Bwana Bakorera yongeraho ko hari bamwe muri aba bacuruzi bamaze kugenda bishyura amafaranga leta yari bakurikiranyeho, ariko ko batarekurwa kuko bafite n'ibindi byaha baregwa byo gukora inyandiko mpimbano. Harimo n'abanatangiye no kwishyura nubwo wenda babyemera bemera ayo madeni bakayishyura, ariko ntibivana ko baba barakoze ibyaha, kuko twebwe icyo twabakurikiranyweho ntabwo ari kubakurikiranaho kutishyura amafaranga gusa, hari ibyaha bagiye bakora, kuko ibyaha twabakurikiranagaho n'ibyaha bijyanye n'inyandiko mpimbano ndetse no kugerageza guhisha ibimenyetso ku cyaha cyakozwe. Uko bakoraga izo nyandiko mpimbano, bamwe muri abo bacuruzi kuko babaga basabwa gutanga raporo z'uko amafumbire ageze ku bantu, hari abagendaga aho kugira ngo afate raporo y'amafumbire yatanze uko yakabaye, niba dufata urugero uhawe gutanga toni 500, aho kugira ngo azifate uko zakabaye azijyane mu baturage akazijyana ahandi, akaza gukora raporo ko zagezeyo nyamara mu by'ukuri zitabagezeho bose. Hakaba ndetse rero n'abakoreweho raporo ko bahawe amafumbire ariko abaturage babaza aho bati nta fumbire twabonye. Hakaba ariko n'abandi noneho bakoze raporo ariko kuko bazi ko mu gihe barimo gukurikiranwa nibatanga raporo itajyanye n'amafaranga bagomba gutanga itabonetse, bizabaviramo ikibazo cy'uko bakurikiranwa bagahitamo guhisha icyo kimenyetso. Ifatwa ry'aba bacuruzi rije rikurikira iry'abandi bacuruzi bari kumwe n'abayobozi barimo Caleb Rwamugenza wari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi na Christian Rwakunda wahoze yari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo. Aba nabo bakurikiranwaho uruhare mu bikorwa byahombeje leta agera kuri miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB ruranatangaza ko muri ibi bihe rwatangiye gukora iperereza kuri Minisitiri w'Ibikorwa Remezo Claver Gatete ku byaha bifitanye isano no gukoresha nawe umutungo wa leta. Urwego kandi rusobanura ko rwarangije indi dosiye iregwamo Habumuremyi Pierre Damien wahoze ari Minisitiri w'Intebe mu Rwanda, nawe uregwa icyaha cyo gutanga sheke zitazigamiwe. Iyi gahunda yo guta muri yombi aba bayobozi bakuru n'abacuruzi bakomeye ibaye nyuma y'inama iherutse y'abakuriye ishyaka rya FPR Inkotanyi ku rwego rw'igihugu. Muri iyi nama Perezida Paul Kagame yaburiye bamwe mu bategetsi bakuru ko hagiye kubaho kubazwa ku byaha byo kunyereza umutungo wa leta. Mu kiganiro Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda akaba ari intumwa nkuru ya leta Johnson Busingi yaraye haye ibitangazamakuru bike byo mu Rwanda, yashimangiye ko umuntu wese hatitawe ku mwanya akoramo cyangwa se uwo ari we uzafatirwa mu byaha bimunga ubukungu bw'igihugu azakurikiranwa n'amategeko. Icyambere tugomba kuba dutegereje ku nkiko zacu
nuko nk'uko tubyemera nk'uko byanditse mu mategeko nuko nta muntu uri hejuru y'amategeko. Ikindi dutegereje ku nkiko zacu nuko nta muntu biteye n'uwo ari we byonyine yagombye guhabwa amahirwe aruta y'uwundi. Icya gatatu dutegereje ku nkiko zacu nuko ibimenyetso n'amategeko nibyo bishingirwaho kugera ku myanzuro inkiko zigeraho. Icyo rero urimo uvuga uti ubu ngubu ko tubona hari ibintu byinshi birimo kubaho, ubuyobozi bw'igihugu cyacu burahari burareba, bugeze aho uravuga ngo ariko izi ngufu zanyu murimo mushyiramo ntabwo murimo gushyiramo ingufu zihagije, ntabwo mushobora kuba mureba ibi n'ibi. Yewe icyanciye kuri humye ntabwo twavuga ngo ubwo kiragiye birarangiye. Ibyo rero nuko byagenze, twaje kongererwa ingufu n'umukuru w'igihugu muri iyo nama avugaga, kuko rero ducaringinga twereka ibintu bitarimo marangamutima, atari disikuru, ahubwo ari ukuvuga ngo dore iki, dore uko cyagenze, dore n'impamvu zabyo, kubera iki mutarimo kugikurikirana. Icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano kiregwa aba bacuruzi kiboneka mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano ryo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2018 mu ngingo yaryo ya 276 iteganya ko umuntu wese uhamwe n'icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano ahanishwa igihano kiri hagati y'imyaka 5 kugeza ku myaka 7. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Umuryango w'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'igifaransa wakuyeho ibihano wari warafatiye Uburundi mu 2016. Ibindi kuri iyi nkuru Pierre Claver niyo nkuru. Kuva kuri uyu wa gatatu no kuri uyu wa kane i Paris mu Bufaransa hariko harabera inama igira 110 y'urwego nyobozi w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, Organisation Internationale de la Francophonie OIF mu mfunyapfunyo. Umunyamabanga mukuru w'uwo muryango umunyarwanda Louise Mushikiwabo yavugiye ku rubuga rwa Twitter rw'uwo muryango OIF ko inama yatanguye neza kandi ko hitavye ibihugu vyose. Iri kwiraba hakoreshejwe ubuhinga bwa none bw'amasanamu video conference kubera ikiza c'umugera wa corona. Louise Mushikiwabo yemeje kandi ko abitavye nama bafunditse ko ibihano vyari vyafatiwe Burundi n'uwo muryango mu mwaka wa 2016 bikuweho. N'ibihano vyari vyerekeye imigenderanire y'uwo muryango n'u Burundi, ugufasha Burundi mu migambi y'iterambere cane cane yerekeye ugwaruka n'imico kama, guhagarika uturusho canke amahigwe buruse mu gifaransa vyatangwa n'uwo muryango ku barundi baja kwiga hanze no gushigwa ku rutonde rw'ibihugu bigoyagoya mu kubahiriza agateka kazina muntu n'intwari bereye. Kubera ivyo bihano Uburundi bwari nk'indorerezi mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa aho kuba umunywanyi yuzuye. Uwo muryango wari wafata ibihano Burundi inyuma y'imvururu zadutse mu mwaka wa 2015 bitumwe no gushaka kwitoreza ikindi kiringo kuri nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza. Ubu uwo muryango uvuga ko hariho utwigoro tuboneka two gukemura ibibazo no kwisunga umurongo ngenderwako wa UEF, arico gituma ibihano vyakuweho. Uburundi burashima iyo ntambwe. Ambassadeur Ernest Niyokindi aserukira Uburundi mu Bufaransa, Espagne na Portugal yemeje ko ari intambwe ikomeye mu kunagura imigenderanire y'igihugu ciwe n'amakungu. Ernest Niyokindi anaserukira igihugu ciwe mu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa OIF yari yasavye muri iyo nama ko ivyo bihano vyokugwaho kuko kuri we ibihe vyahindutse mu gihugu. Mu ijambo ryiwe Ijwi ry'Amerika rifitiye ikopi amenyesha ko umukuru w'igihugu mushasha yazanye ingendo nshasha yo gukorana neza n'amakungu, ko rero bitokunda mu gihe Burundi bukiremerewe n'ivyo bihano. Ambassadeur Ernest Niyokindi arashima ko akamo kiwe kumviswe. Igihe yarahira ngo atangura amabanga yiwe, Perezida Evariste Ndayishimiye yiyemeje kunagura iyo migenderanire. Tutitwararitse guhesha izina Burundi mu makungu biciye mu migenderanire ishimikiye ku kubahana, kuzuzanya, ku gutsimbataza umwumvikano hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu no hagati y'u Burundi n'amashirahamwe atandukanye. Ivyo twakora byose mu gisata c'imigenderanire no gufashanya mu vy'iterambere mu gihugu cacu vyoguma bigoyagoya. Ivyo tutumva kumwe nivyo torega umuti mu gukoresha igihagararo, ahubwo ibiganiro niyo yonyene nzira irashe yo gutahurana no guhanurana.
nta ndwi zibiri zari bwahere perezida Evariste Ndayishimiye atumye intumwa idasanzwe ya Amerika mu karere k'ibiyaga binini John Peter Pham kubwira Amerika ko yofasha Burundi kumvisha amakungu ko hari ingendo nshasha ko ibihano bwafatiwe vyo kugwaho. Alain Diomede Nzeyimana icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu aha yabivuze perezida Ndayishimiye na ambasaderi John Peter Pham bahejeje kubonana. Aranezerewe cyane n'ukuntu imigenderanire igomba isubire hamwe, ati hari nk'utuntu tutagiye turagenda neza nko guhera mu 2015 wasanga turabana ijisho ritameze neza, ati turifuza yuko ico twogikosora. Ivyo nyacubahiro yatumye uyu Peter Pham ko yogenda agasaba ishirahamwe igihugu bya Buraya kugira ngo nabo nyene badukure ko bijya bihano twaronse ariko bidaciye mu by'ukuri mu mategeko. Uburundi bwizeye ko n'ivyo bindi bihano Amerika n'ubumwe bwa Buraya vyafatiye igihugu hamwe n'abategetsi bamwe bari muri leta nk'umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni n'umushikiranganje w'umutekano n'intwaro y'agati mu gihugu Gervais Ndirakobuca bizokugwaho. Yamara harababona ko naho ibihano vyafatiye Uburundi n'amakungu vyatanguye gukugwaho icatumye bifatwa nk'iyo nyango y'agateka kazina muntu kitarahera. Abo ni nk'amashami yigenga akingira ako gateka n'ubu badasiba gusohora amaraporo y'abishwe abanyurujwe n'abafungiwe ubusa. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.